Hello people, what's popping out there? This is another vibe, another vibration. This is extreme but a fine boy, Changi Parfait. When I go, we bring you another talking show. Umezeneza boko? Ni bon, umezeneza nawe? Ndashima Imana. Wakomeye? Cyane. Makuru y'isomero yose ni meza? Ni meza. Orahe? Naenda kuheruka. Naora ngaha. Amakuru yawe none? Ni meza. Wewe pia ni warutukumbuye? Cyane. Mbega vendredi kera umeze gute? Uri ubufise inyota yo kuza kuganira n'abantu ba resto canke uvuga uti ni ibintu bisanzwe? Iyo nyota mba ndayifise. Okay. Bishasha? Bishasha n'ibyaranze semene yose nkuko byama muri resto BITV. Ikintu rero chat hari ibintu rero byagiye biratanga. Ece nanje simfise uburenganzira bwo kuramutsa abantu. Ko jewe baramukije, j'ai pas le droit yo kuramutsa. Boss genda gutegeka kubaramutsa. Mungu wangu we. Ayo ibintu bya parfait ni attach. Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza. Mushimana ko natwe dushimana. Ni go. Comme d'hab, ni let's talk. Tukoma tuganire na Extrembo. Hanyuma tubaganirire ku makuru amwe kuko ntidushobora kuyavuga yose ngo tuyaheze yagiye aravugwa muri isomeni heze. Let's go. Giri bo hari ikintu rero catangaje abantu benshi cyane. Umupadiri. Umupadiri yubatse urugo vraiment. Kandi dusanzwe tuzi yuko abapadiri barihebeye Imana. Baba barihebeye Imana. Patiri nosa muri Muyinga. Yarabivuyemwo. Yarabivuyemwo by'ubupadiri avuga ati yaragize donc mariage n'undi numwe yagira mariage n'umugore donc n'umubikira canke n'umubikira n'ibigeze bavuga ko ari umubikira hariho abandi bari uwo twaheruka kumva yari y'umufurera yagize mariage n'umubikira baheruka bariko bategura mariage bobo bajyanye bariko bategura mariage yari umubikira n'umufurera umva rero abantu yaraharawe ibintu ni hatari biraharawe ibyo bintu ntibyahoraho bon mugabo urumva antuka kwa kina sose bo bantu babaye antasi nta kintu naki none ko hako yoguma hariho urumva uko amakuru agendwa aravugwa urabizi ko hari abapatiri bagendana n'abagore canke ariko uruvyumva reka kugirisha ibintu byatari reka nga turabizi yuko duhora tuvyumva yuko hari ababikira bagendana n'abagore canke n'abakobwa canke iki ugasanga guma mu gipatiri rero jejo numva umenga nyene hako yobiguma amatabirimwo oya ahubwo je kintu nemera si ubona utazobishobora none wiyumvira ko agenda muri ico gipatiri ugira umujije none ubizi gute ko bitahindutse ivyumviro reka basi nk'ubu je nibwo byati tugenda mu gipadiri sinakwemera kubera parfait umaze igihe kingana gutuhejeje ishuri sindakizi neza okay swati shakureke ko bitubwira mugabo wiyumvira yuko wiyumvira yuko ivyumviro ufise ubunyene après 7 ans ou 8 ans ou 9 ans ari uzovuga ifise bo aya sije mvuga ngifise gusa ico ndi cojo erega umuntu aba yiyize none uba wiyize gute ubuzi nani ndakwacije ivyo ushaka ubunyene pour le moment uburi ngaha tuko turakora let's talk wiyumvira ko dans 10 ans ou bien dans 11 ans uzovuga ifise ivyumviro mu bigipatiri bajayo bagiheza ishuri yani ivyumviro byose n'abafise nta birimo byo kumupadiri urumva ni ego niko vyumvira mugabo peut-être urashobora kwiyumvira ko uko vyogenda good gogo uko vyogenda good nukwabona nubwo ngira bazanye urushinge bakabintera muri nesinzi ko turafise histoire y'umuntu yahejeje université arigana master après acaja mu gipatiri bisigura yuko ntiyari kubijamwo numva ivyumviro vyagiye guhinduka mu nyuma rero bisigura yuko n'uwo mupatiri abwo ico mvuga ati nimba ubona utazobishobora vrema bihebe ntavyo aho nk'ubu ntituzirenza nk'ukujya mu padiri atari nimba basi tuvuge ko yarinze avuga ati je ndabivuyemo ntituzi ko atabindi bintu yoba yarakoze ibihe basi navuga gute biza kwica bigasezerana yasezeranye imbere y'Imana n'abantu ko agiye kwemera Imana ivyo urumva bica biza muri ivyo bica biza mu ndinganizo kuvuga yuko naho umuntu urazi ushaka mu myaka 10 heze apa ivyo ushaka
uko umeze wewe n'ibyo ushaka biratandukanye niwe ntuba wahisemo wowe wagenda kwiga imyaka 8 umenga biga imyaka 7 n'imyaka n'umwaka wa mbere wo kumenga ni nka stage n'umenga niko ndabizi uzi neza ko uzoca bivamwo après ico gihe peut-être ico gihe yarabigiyemo hanyuma arabona ko bidakunda hamara biva usanga ico gihe yarabigiyemo byari bihari abo ku bagenzi biyo canke muri famille yiwe wapisi nibaza ni juste yuko ahubwo je nibaza yuko bokongereza iyindi myaka yo mu gipatiri naho bari batanze mike ko mu patiri yiga imyaka myinshi kugira bamuhe umwanya wo gushishoza si réellement ashaka ko mu patiri aho ntitwoshobora guhuza kubera neza yuko on passe aho twashoze reka nato tuzeje kubindi umugabo abandi basibaza tubwire ngene bavyumva si réellement je naguhaye akarorero tuzoba yaba nivyakundi Imana ikadufasha dans 10 ans nzoraba kuzobuka ivyiyumviro ufise ubu kandi uzoba gifise kuzoba umupatiri je reka gukora seulement cyo kuba umupatiri hariho abantu bashobora kuba bimbira ati mu myaka hari umuntu je ngene meze hari umuntu afise ivyiyumviro vyibase nuvuga ko agenda arahinduka je nanje ngene meze ufise vision niyo vision aho uriyumvira ko mugabo iyo vision zo kwama niyo nyene canke ukomeze ntidufatira ku muntu umwe dufatira en general umuntu aba afise vision yiwiwe afise vision yiwe avuga ati je vision yanje no kumera kuki sivyo hama rero iyo vision kuyishikako nimba nzoca muri ibi nimba nzoca muri biriya nimba nzogirane gusa nshike kuri kijya kintu ushaka nawe yarashatse kuba umupatiri yaramubaye hanyuma uri kuvuga yuko je ndashobora kuvuga ati mbo je basi nk'akarore jewe indoto zanje fise nifuza kuzobaho fasha umuntu uwo ari we wese azoba dafise ingene yifasha sivyo mvuga iyo vision yanje nimba nzobigerako kubera nabanje kuba umukinnyi wa football nimba nzobigerako kubera nabanje gukina film ariko iyo nzira idashika peu importe canke nituzi nico yaganiriye n'Imana uko biri kose nzogere kuri Imana kugira ngo tumenye ingene nzogere kuri urwo rugero kuko ndafasha kwa kundi nifuza okay reka tuje ku bindi umwe wese hariho impamvu ntavyo tuzi tugende ku bindi hariho amagaba ico kirundi we amagaba bro ntibaze ngo urabona ikibazo c'abantu parfait reka dufatire kuri ako nyene ayaba wari ukasuye kuvuga Ifaransa canke mu Congereza ako kantu kobaye akantu kadasanzwe kuvuze ngo ico kirundi amagaba gisigura iki amagaba kusaba amagaba mu madote nturuja nturawumva ingene kusaba amagaba none kusaba amagaba baba basavye gutaha ntidurakumva igaba uracari iki kinone kubera iki bari kubwira ngo sinzi kirundi urashobora kugenda axe urashobora kugenda axe cyane mu kirundi kubera iki amagaba arabaho gapfa je navuze nimba nihenze ndazi ko ari amagaba gusa nihenze none gusa apana kucumbwira ngo basi umvirize igituma ndakubwiye ico kintu banzureke basi gato yava kubera iki washoboye kumenya bagiprononsa utashoboye kumenya ingene cingi je ndakizi ico gisigura nakubwiye yuko ni okay none amagaba basaba nuseze n'amagaba nibijya biseke baba baza ahubwo rero wewe turakwirukanye no mu Burundi turaguciye mu gihugu cyacu mugabo uratwa tandimini turakwirukanye nta ndimi nize parfait mugabo ndazi ko muri dote kumenya ikirundi bisigura ko wawize muri dote ndazi neza yuko ngorane dufise rero abanzureke nanje ndakubwira iyo umuntu yihenze mu gifaransa canke mu Congereza urumva c'est comme si ari ibintu birarenze mugabo kubera iyo umuntu yihenze mu kirundi ata honte agira nka kurya nyene umuntu wese abona ko akantu gasanzwe ari ururimi twategerezwa kuba tuzi gose gusumba ibindi wowe kubera iki wabonye ko ari normal kubera wavuze ngo amagabo oya sinavuze ko ari normal nuko ari ikintu kice bategerezwa kubanza gusaba batwumviriza ikigongwe ko wihenze je navuze okay je nemeye ko nihenze simaze kubivuga gusa rero nawe ngo yarancugira ngo sinzi ikigico kirundi kumbe nawe nuzi igico gisigura basi gisigura iki kugira tugende tutahuranye igaba nuvuga ko ari igacumu abashinga nawe bagenda ndabesha niryo bita igaba iyo none babisabye muri dote bakavuga bati dushaka gusaba amagaba abaranga zo muri dote je okay amagaba rero yaragiye muri igaba abyumvise ego nabyumvise afara kukivuga ngo ntaki muganizere kutambi amikurize navyaro oya sidakoresha amakurize navyaro umbwiye ngo
ngo mu gifaransa mu muntu ngakasuye cyangwa mu cyongereza ngo baramutwenga bo je umuntu navuga abazi icyongereza cyane iki akasuye ndashobora kubona ari ihenze mugabo ryo umuntu yigira ko akizi kandi atacazi aho ndashobora yigize ko akizi turi oblige kukimenya ico kirimi none oya ni turi oblige kubera ikintu ni ko guca wigira ko akizi kandi tutari oblige iyi kubera iki umuntu yihenze ubona umenga nisi yubamye ariko mu kirundi twavukiyemwo ikirundi twakuriyemwo turihenda bikaba ibintu menga n'ibintu bisanzwe urazokenda mu kirundi rako tubwire iyo nkuru y'amagaba bagiye muri festival yitwa Africa Celebrate ya Addis Abeba kandi n'ubu iracaba izorera le 29 ni amagaba ku bantu bato bayazi ngira ngo mugaba barayazi kubera none n'umugwi ndangakaranga ukorera ngaha mu Burundi ukorera ku Musaga ukunda kugenda mu masorti kandi bagoma bagenda mugabo twizere ko batazotoroka muri Addis Abeba botorogera he oya ni bazotorogera gatoroka sinzi biraryoshe kubona mugabo Uburundi bwacu bugoma arakunda kuzungurukisa biraryoshe ko mugasi ni imigwi myinshi ikunda kugenda n'ubu twaheruka kubona babandi baheruka muri expo yabereye muri Qatar expo yabereye muri Qatar harimo abo mu Kayazwe harimo abantu bajisha harimo abantu bakora ibintu donc aba artiste batandukanye bagiye guserukira igihugu urumva biraryoshe cyane kubona abantu bari mu bintu bya ndangakaranga baguma basohoka bagiye gushikira igihugu muri art ushobora iki muri art kuvuga none supposi sumuga ni cenga ndiko ndavuga ni art no kugira umu artiste nujya umuntu aza kugira iki basi navuga ko ndiko ari creative basaza kugira ikindi kintu umundi muntu atari bwakora araza kutamba ikirundo ntibatamba abandi bama batamba ingoma ntibazitamba abandi bama barazitamba twese turazi gutamba ikirundo mugabo ngani ibintu biga wovyika nawe ubishobora twese turazi gutamba oya wovuze ngo ni ikintu umuntu akreya ngo kintu creative none basi ikijya kintu uza kugira ujya muntu akaza basi nk'ubu twese turashobora kuba dutamba sivyo wowe utamba mu Kayazwe nanje ntamba mu Magaba hama rero wewe twese turiko basi dufata ko turiko turagira battle urumva turiko turagira battle sivyo wowe uratamvye dufate ko turi ujya wundara muri ko muragira competition base wowe uratamvye nuvuga yuko abantu baraza kuraba umuntu yarushije uwundi mugabo mwese muratamba uriyo mu artiste n'ujya umuntu aza kugira ikintu kiza basi harimo higanwa none basi okay wovuze yuko ubundi umuntu adashobora gukora igituma je nanje nakubwiye ko none abantu bose bakuza kwicara turize turi muri competition turi muri competition nkagira ico kintu nivuga yuko ewe yatacu ushobora kwera yaba warugishobora ariko kigira ni ukuvuga basi umu artiste araza kugira ikintu gituma umuntu atangara umujya muntu agira ikintu gituma umuntu atangara babandanye rero badutangaza basi bagoma abafise Mvuga ko abafise inova genre afise utuntu dushasha akumaza n'utuntu twiwe mubandanye mugerageza mu create utuntu hanyuma muteza n'imbere igihugu kandi niyo ndakubwira ko niyo mpamvu niyo ndakubaza ko muri art tana hamwe ntana kimunsi je nanje uraze gutega nanje naratamba ikirundi ke wow no kubyina naho rambyina wow burya tubandanye reka ibyo bintu tubandanye okay umukuru w'igihugu rero kuri wa 25 October ni muramse yarahinduye guverineri baramuhinduye kandi rero ibintu umukuru w'igihugu ariko arahindura son excellence ko nariko arahindura abantu benshi baba bari mu nzego ngira bashobora kuba bakoze amakosa canke bariko batari kubarakora ni hamwe yacagira ko agenda arahanura abamustanteri ababwira ko bogerageza bakaba nk'imiryango nk'umukuru w'umuryango agateza imbere igihugu mu guhimiriza abatwara ko botanga amatagisi bokura amaboko mu mpuzu bagakora donc yaratanze impanuro zitandukanye
ni inkuru yabaye barahinduye umubura amatara ubunye bashizeho witwa nde Ephraim ndi ku Masaba ni waramutswa intara y'Umuramvya ni kuvuga yuko je ukuntu mbona kandi suko ndabibona niko biri hajya baca umugani mu Kirundi ngo inderi iva hasi tuvuge ko inderi iva hasi igiti kigororwa kikiri gito dufatiye kuri uwo mugani tworonka izindi siguro nyinshi tuvuge igiti kigororwa kikiri gito kuvuga yuko iterambere rihera hajya hasi ngira uburundi bwose buze gushikirwa n'iterambere bajya abantu bo hasi zirya nzego zo hasi nizo zituma biterambere kuza kwanza ukabanza ukabwira bajya abanyagihugu biwabo bo ngaha bagasina mukoruko hama bikaze biregera gushika hejuru. Je nibaza ko kandi n'ikindi kintu ubundi buramatara ashikwaho na president w'igihugu niko nibaza ko bimeze rero muri ico gihe ashikwaho na president mu gihe ushizeho umuntu kugira ngo ashobore kurongora abantu kugira ninda adesida kumukuraho nuko haba hari impamvu peut-être hari ikintu kitaba cakozwe ko yategerezwa kugikora canke iki arashobora kubona ko ataterambere ririko riraza aho hantu kavuga ati reka duhindura ahantu canke ashaka kumushira mu yandi mabanga navyo nyene birashoboka nibaza rero yuko uko biri kose umuntu wese ibanga yohabwa pas seulement mu mabanga y'igihugu irimo no gukora neza hanyuma gukora neza gukora akazi ugakora nk'uwikorera ukareka gukora nk'umucangero kuko ukoze nk'umucangero nta kigenda okay Sangwa Award mu Rwanda baratwiretse nominees harimo Big Fizzo, Dramati, Salbi, Natasha so kugira ngo batogwe hajya batowe bisunze iki ryateguwe n'u Rwanda ni televiziyo mu Rwanda yatwaye Isango TV avyo rero ivyo n'amakuru y'umuntu baba bakwiye kurongera kubandanya arondera mugabo ugiye kuraba nawe ugiye kugerageza kuraba baririmbye nyene ko ari bane bariko barakora ariko mugabo reka dusubire inyuma gatoya ibyabaye samedi sasa Stress Award antuka cari ikintu kirenze cata parfait kubona ata murundi n'umwe arimwo vraiment abarundi mwarihe mwakoze iki abarundi nyene reka turindire ivy'Imana izokora so kubera ni kandi irya higanwa irya award ryari rya mbere ibaye rya Stress Award vyari rya mbere ribaye yari edition ya mbere yari edition ya mbere irabera mugabo bon reka basi tuvuge gatoya ku vyabereye yo haraje abastar batesa barenze benshi baraza mu Rwanda ku mapodium ya hatarya podium abantu benshi byari ibintu birenze byari birenze tu kubera bijya stress nani rakomeye gusa ikintu kibabaje nuko indirimbo z'abarundi nyinshi kandi nyinshi ahagi indirimbo zose uzobona iri hit nga mu Burundi kuri stress tugeza gucako nk'izi zishobora kuba zicako niba wohora ukunda kubira ese hari indirimbo z'abarundi zivuzwa hajya kuri Trace je muna ndayira bon nkaka ego nanda kubajije nk'akarero k'indirimbo z'abarundi zicako canke petetse nyinshi nukuri ni nyinshi basi kugira ngo parfait tutahurane gato kugira indirimbo ivuzwe kuri Trace haba habaye uri hamahera ugira basi ni nkuko none barinze bagutora muri nani muri rya award bakaba nominated bisigura ko batanze amahera oya sito ndiko ndavuga baba bafite ivyo baravye mugabo nanje nashatse kubwira ziri on trend nizo zica kwanja kuri Trace muri East Africa sizo rero n'abarundi ziracako kandi kenshi aba Dramati ba Fizzo ba Diwani ziracako indirimbo zabo ziracako ziri no mu Kirundi kuba okay East Africa yose sizo bazicako kubera ikinone kandi Trace iratandukanye rero hariho Trace urban Trace gospel hariho Trace music rero kuri Trace music zirakunda gucako rero okay hariho n'amakategori usanga ziriko ziragira nk'ubuje Trace kera za 2018 bakunda gushaka indirimbo za Big Fizzo kubera mbonibaza ko kijya gihe Jonela niyo yarakiduka kandi yarazanye umuvuduko udasa kandi yari kakorana cyane na Bantu Boy nako yasora ama video menshi ya Bantu Boy rero indirimbo za Fizzo barakunda gucako indirimbo iyomba ya Fizzo ariko ijya konzi ijya konzi yaragira
ukasanga yabaye ya mbere million trend haro n'indi ndirimbo ya Fizo nyene million faces yabaye trend ajya kuri trend none nanje mbaza si ibyo zose byaba kweli kinone habuze indirimbo ni habuze umustambo nyongorane rero abaririmbyi b'abarundi bariko baribaza eske gute indirimbo zacu zicake mugabo tukabura kandi ugiye kuraba no mu Rwanda nta birenze kubera mu Rwanda bagize chance kubera byabereye mu Rwanda kandi no mu Rwanda nta binungo baciye bagira amawadi babahaye mu Rwanda hararonse abaririmbyi batera amawadi babahaye yarayo nyine mu Rwanda best artist mu Rwanda byari byagiye nyine mu Rwanda mbese twebwe kubera iki batapfu bakinanso basireka tureke batatumye bashiramo abarundi habe best Burundian artist bakamuyo award abarinzi barakora kandi tukabibona ku ma TV yabo bariko barazereka uko byoba biri kose urumva barafise impamvu ni naho abaririmbyi nabo bantu peut-être bakoze bateguye ivyo bintu bo kumenya bo kuvuga igituma byageze mwaje ndiyumvira est-ce qu'un jour uribaza ko ngaha mu Burundi bwacu twashaka kwakira igiteramo nkakijya sinibaza ko byokunda kubera hajya nibaza ko leta y'u Rwanda irashiramo amahera menshi kandi urabona ko bafise na arena ibiteramo bene bijya cari igiteramo gikomeye twebwe natwe ngaha mu Burundi bazotwubakira arena babubakiye indi basi ngira ngo apana ijya club inzu z'ibiteramo zishobora kwakira abantu benshi kuko saba musician gusa bahungukira igihugu antwa hajya ahantu mu Rwanda barungutse amahera atari makeya cyane baba abantu b'amahoteli baba abantu habonetse amahera menshi igihugu cyararonse amahera menshi ikintu ahubwo twosaba batwubakire natwe arena kugira dushobora kuza turakira ibiteramo bikomakomeye bon pas seulement je nibaza ko nahubwo no Burundi ko na leta yo finance abaririmbyi kubera abaririmbyi baratuma igihugu kimenyekana baraduza idarapo barasohoka baragenda kwa kiransu iyo bagiye mu ma competition bon iyo bagiye mu biteramo hanze bavuga ngo no Barundi baje bavuga ngo ni naka gusa kwizina giye bavuga ngo no Burundi iyo banaje barazana amadevize ego voilà rero mbisigura yuko jewe ikintu niyumvira nuko leta yoshiramo amafaranga kuko umurundi wari we wese hajyangira n'umuntu afise restaurant isanzwe yararonse amahera atari makeya donc ni kuvuga ikintu twaronse ajya mu Trace twaronse invitation imwe yonye ngifese ne ba la dramatine yaje ariko dramatine hari n'abandi barundi batari bakeya baragiye na Jean de Dieu ariko dramatine yagiye kuri invitation mugabo bifese yaronse invitation okay urumva rero bari none ko kibaduhaye invitation basinye twako turavuga isango rero isango none urumva yarateguwe bazogembi bitegekanijwe gute bo ikintu cyo maze kubona isango kuva ijya ntuze tuyibonye nta murinzi numwe muri bajya aragira commentaire nta numwe arayiposta tuzogaruka tubivuge ko ngira ngo peut-être baba barayigaye tubayigaye kubera ngiraho hari ibyo baca baraba kubera nivyumvikana si yaba barabikunze barabipostinze avuga ati turabishigikiye kandi uri kureba no kuri réseaux sociaux barangi promoter ba Edison yahoze nako ba presenter bakomeye cyane bariko baravuga ati abantu nimuzogende none bababudise kimwe nazogenda ari turatungika oya ni wamwirukana bongera kubera bajya bafise ama connection n'abandi bashonari bongera barabona ko atakirimo cyangwa atakigenda muri iyi minsi mugabo twagiye turakira abashitsi batandukanye mu gihugu cacu haraje president Gabon haraje umugabo president Ricardo yaragiye no mu Rwanda before ko aza ngaha mu Burundi karagerageza gucreate connection n'abandi ba president yaraje uko ari mushaje kandi avuga ujya wa FIFA yakiriwe na Princess Kamatari Jamutamakazi n'umustar hararenze bamwita gute mbega umumodo hajya mu Kirundi bamwita gute umunyamideli akomeye cyane yavutse muri 50 n'umwana wo mu bami hari inkuru nasomye
ngo niwe mu modo wa mbere w'umwirabure ego yabaye mu Bufaransa yatanguye n'ubu aratesa akaba ari umuntu ari classe mu birabure niwe modo yatanguye mu Bufaransa w'umwirabure abandi barabazungu gusa yaraje kumwakira avuga yuko ari umugenzi we aryohewe no kubona yuko yoshobora kumwakira mu gihugu ciwe mbwa biraryoshe vraiment cyane kumva uri fier n'igihugu cawe kumva umenga nyene afise fierté y'igihugu ciwe niyo ariko aravuga ikirundi akivuga neza aratesa vraiment hari aho baca bagaruka bahinduye ururimi oya uko biri kose mugabo urumva yuko ni ibintu byiza twarakiriye abantu badasanzwe mu gihugu cacu byo kujya umuntu wa FIFA nawe yaraje gute mu biki yaraje kulansa football for schools ariko ntituzi tuzi ngo bimeze gutwara aya makuru nayo turabona twe twabonye batubwira ko waje muri sinibaze ko novuga ko yaraje kuilansa football for schools yaraje kulansa iyo ntuzenye bizobera he ivyo rero ivyo bitaramenyekana kubera ico tuzi nuko urya Kamatari yavukana na donc yari umwana w'umuganwa yitwa Inyasi Kamatari yavukana na Mwambutsa 5 na Mwambutsa 4 akaba yarabaye n'umumanika adasanzwe mu bihugu bitandukanye donc yabaye uwa mbere mu Bufaransa akaba yarakoranye n'amagence atandukanye donc akomakomeye harimo na za Gucci na donc nyinshi zitandukanye so tutari intege abarundi umwe wese byakora sitopi muze muribuka shaho Burundi bwacu mugume mukora nkuko nyene hanyuma muza murazana n'abantu barenze babazana mu Burundi sivyo none apana ko mugiye muherayo kandi muza muraduza n'idarapo ry'igihugu cacu tugende ku bindi kiriho na Double J bagire muri airport bagiye no musi bafashe indege kuva bararaniye ama passport ngo bagiye kera kuva bararaniye ama passport bari bagenda muri atua mu Bufaransa no muri Belgique twarabivuze ko mu ndwi iheze ni juste kubibutsa abantu baba bari muri diaspora y'u Burundi hari anye no mu Rwanda abantu bashobora kuba bumva ikirundi canke no mu Buganda si woba wumva ico kirimi genda ushikikira abantu bacu mubafashe kwatsa umuriro Zogani baby mukayo niyo kubona bagavuge niyo muri zijya nkiyo ubona uyaba wari wohera kuri iyi iyo nyene inzoga ni baby kubera iki it's a big hit para ntiyari hit kandi niyo ituma umuntu adagucangamuka rega ni business rega niba agiye muri festival y'akaranga ngo bohera ngo kuri ngo inzoga ni baby ni hatari n'izina ry'Imana sawa ariko barafise kwishinga nopfa none ntubyumva ari kuva bohera kuri yego ndabizi kuri umugenzi ariko no kwishinga nopfa kandi nkaho wose naho urafise nk'umugenzi wawe uwo mwishinga wopfa tugende ku bindi bon tukavuma ibintu by'abandi mu matsi by'aba Double J twarabivuze la fois passée juste kubankoraja comme d'hab no kubasabira uvyo nyene ibindi babandanye batera imbere Billman boy tumuziyo tuhiro barakoze kumusaga rero barajyara yari guye sore yacumise umukunzi wiwe ni hatari izubu ni hatari hari ibintu usanga birenze nuko umuntu yashobora kuronka icyo bivuga ko birababaje birateye ubwoba kubona umuntu ashobora gupfa ubuzima bwiwe bugahagarara kubera peut-être urumva umuntu wese yumvira ngo mbega uwo mukobwa yari yakoze iki kugira ngo uwo muhungu ashobore guhitamo kumucumita kuko urumva n'ibintu byabaye byari byateguwe bavuga yuko uwo muhungu baje bazananye mu modoka barafata na taxi barashika muri ako kabare baricara baranakomonda ico batigeze banavuga nuko iyo mbuga itaje yizanye canke yayikuye ngaho nyene uko ntabwo kuba yo yaje yizanye urumva n'ikintu cabaye umuntu yateguye rero urumva biraba umuntu arashobora kwiyumvira ati comment est-ce que umuntu ashobora kugendana ishavu nk'iryo ryose ntibisanzwe ofet ni bya bindi nanda twamye turavuga cagiye hari ibintu tubona muri film ukabona umenga ntibyobaho ntibyogira nte mugabo franchement ariko
muri filime bakina ibintu biba ego bakina ibintu bibaho mugabo yadopfa biba birenze. Imagine umuhungu muto nk'urya juste ubuzima bwiwe burahagaze kubera yuko kuko kwa kiranswa ni meurtre ni tentative de meurtre naho uwo mukobwa yokira urashobora guhagarika ubuzima bwawe bukaba stoppe quelque part. Birababaje biga bintu wala haba ku mukobwa birababaje bon no ku muhungu birababaje gusa je nabaje cyane n'umukobwa kubera ko umukobwa rero yakobaje cyane gituma umukobwa rero yambabaje cyane so ujya mukobwa abakobwa muri rusange abahungu turagenda tukabitura babere ku mutima kandi si kuvuga nubwo ujya mukobwa aba yarakosheje sinibaza ko umungu atari bwamukosereze ujya mukobwa ntiyari kwagire umuhungu ntiyari bwakose none bon ego voilà nico gituma nabajwe n'umukobwa ngene yize umuhungu nawe urumva mwana ashobora kuba afise ikosa ego nta muntu n'umwe adafise ikosa twese turafise ikosa bisura abantu none ariko je nabajicane n'umukobwa kuno usanga umukobwa yarakwizeye aragwaye umutima wiwe ego basi nubwo byoshika basi kagucitinga ngabo je ahubwo nanje niyumvira le fait yuko umuntu ashobora kugasha ubuzima bwiwe kubera umuntu deja ntibari mariye urumva ngo avuga ati nta yindi shobora no mafisi ntaho ndamushira uwo mukobwa barasohokana gusa bisanzwe si yari kuba yamukoreye ikibi numva ko bagomba bagire mariage none bisigura ko mwagomba bagire mariage muga ntibari bwagire mariage uyo muhungu ikintu cyo nyene yari urumva nuko atayindi shobora ihari mugabo uko biri kose ndakubwiye yuko birateye ubwoba rafeti yuko birababaje umukobwa ngene haba ku muryango w'umukobwa haba ku muryango w'umuhungu imagine nka mama wawe baramuhamagaye ngo alongo parfait ngo hejuru ngo kugandagura ngo umuntu ngo kubera umuntu ngo yamugize ikintu jewe ikintu novuga ni mpemu nyene itabiri nziza peut-être ni shetani itera umuntu yo kudakontrola ishavu yo kutagirane franchement ni ingwara je nibaza ko ari ico gituma abazungu barondera ahantu bavuriza abantu nk'abo mugaje kuko ivyo ntiwonsigurira ko ari ibintu bisanzwe ega nta muntu n'umwe atagwaye mu mutwe oya kubera bose ntibagwaye mu mutwe canke niba bagwaye mu mutwe ntibari ku madogere amwe mugabe ico nokora jewe pour mama kuri jewe ni kuba abakobwa ngira attentive kuba attentive ego birumvikana ukaba attentive ubonye umuntu ashobora kuba adakontrola ishavu ryawe kuko urumva giwe restombe ntibihinduka kuko niko abameze hanyuma ni wabumusengera umusengere kuko ni wiyatanze kukintu none ushobora witegura ngo araza kuncumita none umuntu agusohoka erega ntubuze impamvu umuntu agusohokanye ntikumura base bari no mwijoro bavuga ati ni mwijoro ndagira nubwo abantu bamwe bavuga ati yanyoye urumogi abagutwaye muragiye murasohokanye comme d'habitude murasohokanye uza kwitegura ko aza kugucumita simbizi we yanditse ati gute umuntu ashobora kuzira ibintu bitunguka gute umuntu ashobora twibereye mu byunguka gusa gute umuntu azira ibintu bitunguka vraiment wowe umukobwa niba yakuvanze niba yagukoshereje restombe abyo bintu birababaje ureke kwica ubuzima bwawe reka kugasha ubuzima bwawe kuko nk'ubu umukobwa yogira Imana idufashe nabi yopfa umuryango urahombye umuryango w'umuhungu urahombye n'amaraso y'umuntu amugiye ko iryo shavu naho washavuye n'ubuzima bwawe stope ngaho nyene uzoherera mu mpimba ça vaut la peine yuko umuntu akubabaza akacangera akakwicira n'ubuzima kuko umuntu atokwikontrola so nube gitu hama tumwifurije isabukuru nziza mukinyi wacu w'inamba mu rugamba Yusufu Nyange twawe no muri ligue barapostinze kandi bavyanditse mu kirundi isabukuru nziza abo n'abafaransa bavyandikiye isabukuru nziza amara uri murundi gacuguma wa nkirundi shaba bivugisha ubufaransa bavuze ngo isabukuru nziza konyene mu kirundi bakana ko nabonye karatesa n'abafaransa bavyanditse cyane murundi aba mu bufaransa yavyanditse mbere ni sina equipe ni ntuze ni bo igano yitwa Ligue 1 rero ku mbuga zabo baranditse isabukuru nziza Yusufu Nyange kandi urabona ko aritaweho mu Murundi foko tumushigikira tumifurize isabukuru nziza nivyo rero no musi twateguye muri stock bon nivyo yene ni juste kubibutsa yuko donc on est là pour vous
tuguma dushaka kubaha ibintu donc tubibutsa amakuru yagiye araranga isomene kugira ngo namwe mwishikire ku mbuga canke mushobore gutohoza canke mugire ico mubivuze ko umwe ikintu cose kiba mw'isi haba mu Burundi haba mu peut-être ikindi gihe tuzoronka umwanya ukwiye tuzoza turavuga no ku byo kwisi bitandukanye peut-être bya Israel na Palestine ibyo bindi bintu bitandukanye mugabo umwe wese umuntu yategezwa kumenya amakuru ari karabaho mu Burundi ari karavugwa niba twari byo kumenya abantu bakurongoye ukamenya kaba ala une sibyo ala une ni kwa ivuga takobaranye update ukaba update voilà ukaba update ego rero mwakoze kubana natwe mwakoze kudutiza umwanya wanyu tubanda dusubire duhure samedi nk'uyu munsi mu kindi kiganiro ca Let's Talk turakeneye amakomantere yanyu turakeneye support yanyu turashaka gushika kure niba ari ikintu mushobora kudufasha kugira ngo duhindure mafise droit yo kubisiga muri commentaire mukavuga muti ikinye mu bikora uko mu fasoni bwinshi sibyo kuko ivyo dukora byose tuba dushaka kunezereza mwebwe ama tubibutse ko muri BI service nyinshi cyane gomba video nziza mariage clip video photo green card asika imisi ingahe tuyiharurira ku ntoki ni rosette gushika rosette green card izobiheze ariko rero muduze muraza muri BI tuba dufise ibintu biri show na show ikirenze dukorana n'abantu bari cool cool as hell okay ari inyuma ya kamera abantu bari Patiri tu vois turamutahije na Kim turatahije n'abandi bose dukorana umukare bana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu ciao ciao